Ego mereka tugaruke ngaha kwa Felicien mu byo abareje gufata ijambo bagiye baravuga cyane bagiye baravuga ikijanye nuko abaja mu nzego udasanga berekana amatungo bafise byangiye Gabriel Rusiri yavuga ati cyo kintu carase iyo ni deba tumaze kuboda kandi Gabriel Rusiri yama yakigarutseko yana mu migambwe mu marankontre mu manama magiranira na nyine cyubahiro bama bakigarutseko ariko agenda baremeshe muri ya ntuze muri yateko twakoze ico kintu kiza imbere kandi umukuru w'igihugu turabona ko yavyemeye reka rero iyo teko rihaje hanyuma turonka namwebwe muronka mwishuriza muri ujya mugambi twabikoranye iyo teko twarikoranye na société civile twarikoranye n'imigambwe mbere ngarutse no kurajya makenga y'abene gihugu nabo nyene bumve ko muri iri tegeko rigiye kuja bafise uruhara rukomeye ku buryo mu ndinganizo canke mu vyiyumviro vya nyene cyubahiro ashaka yuko bimera nk'uko unye kwa izi komite mixed de sécurité nabona ubunye umuntu akoze icaha abantu bose ubu nta kuvuga ngo umugambwe cyangwa ubwoko ibiki n'ibiki uyo muntu bamushize ko amaboko cyangwa kabatabaje nabo rero ubunye nyiri cyubahira ashaka ko kuva ku mutumba umwene gihugu wese umunyamugambwe utari umunyamugambwe amashirahamwe yigenga amashengero baba ari mu bose kugira ngo bikunde dufata umwanzuro ibintu byo tubisezerere burundu. Gabriel Rusiri wumvise ivyo twatanguye kuvuga hamwe n'umwihwezo n'interano abaje batumire bashikirije mubona ca gihugu giteye imbere cifashe giteye imbere atagihindutse ubona gute oya ntibishoboka ivyo nta no kwirwana nabideha kiretse umuntu agomba kwidigadiga ivyo ukunda jewe nivyo ndibuka ko bampaye ijambo igihe bariko baremeza iki gitabo mu Kigobe naravuze ijambo seruka société civile navuze nti hari hakwiye kuja inkingi ya gatandatu ivuga exclusivement la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption uko nyene niko nabivuze mugabo ntaco kuko inkingi ya mbere engagement de l'État naho bidaca biseruka ubwo nyene mu objectif abiri bavuze birimo ubu rero ikintu gikenewe samajambo y'amajambo bose babigarutse ko dukeneye ibintu bikorwa kandi ibyo bikorwa navyo bitangura n'amareforme nta kinagira uzotubesha ntage umuntu ashobora kwihenda kibaza kandi akoresha ingufu zose ziwe ariko arakora ikintu mugabo ingene ugikora hari ico bitara methodology la méthodologie n'ingene ivyo bintu bikora ubikoze avec une mauvaise méthodologie nta result ushikira niko bimeze nuko urondera kugira une réforme publique iyo reforme yigize ndabaha karorero ukuzana impinduka mu kazi kanaka barazanye impinduka muri loi de l'État kubera la méthodologie yakorejwe atariyo murabona ingene vyagenze hari novuga imigambi myinshi yaje rero abantu nibemere nta muntu amenya vyose bemere bakoresha bahinga babafashe kandi washaka mva makungu naho babara barundi mugabo habe ini methodologie abantu bose babona ko byukuri aba ini methodologie acceptable mugabo ibintu bigigwa byukuri jewe mbonmengo nta science jamwo nta technicity jamwo na expertise imwe iri acceptable kuko kwisi yose nabivuze birafise ingene ibintu bikorwa garuka mbizi giturire ndababwije ukuri umuntu bivuze ngaha hari n'igihe abantu baturuka baratwara bavaho biruka y'igiturire cyamaze kumunga muzora burya icyatumye mu butu yiruka burya n'igiturire cyatumye kongi bakugiri no mu president wahakiruka ingaruka mbizi giturire tutavuze vy'amabarabara je nakunda kuvuga nteraba ikintu kizokwerekana kw'igihugu cyamunzwe n'igiturire uzorusanga
ibaraba hamwe uruhande y'ibarabara hubatse inzu nziza mu ibarabara ryaraheze iyo ni indikateri kwereka neza ko igiturire cyamunze igihugu. hanyuma usanga abene igihugu muri rusange usanga bidoga bariko baridoga, nta muntu n'umwe ugenda kubaza abake mu gihugu atakubwira yuko vy'ukuri yasheserejwe n'igiturire. Mugabo kandi haza ubwa mbere ubutungane na administration ku bene igihugu, ubutungane najya mu ntwaro mu bakomine n'ahandi. Mugabo navuze ko ari biturire bihambaye bisenyura igihugu n'inzego, ni biturire n'ivyo twavuze la corruption d'etat, la corruption politique, igiturire cyo mu vya politique, igiturire cyo mu matora, ibiturire cyo mu masoko ya leta, ibiturire byo mu makontra yibi na biriya. Mugabo n'ibindi biturire cyo bita la corruption sexuelle, naco ni igiturire siniko mwari mukizi. Ico giturire naco ne kihari kandi kiri mu bigwanywa. Hari n'igiturire ibi bitaro rekado, ivyo bitari kado empoisonné, amakado abatwara bahabwa bagashikana. Ivyo navyo ni ibintu bisanzwe rekado sont interdits, amatiere yo kugwanya igiturire kibi, amakado arabujijwe. Ibi rero tuvuze igiturire ni ikintu ni ibintu vyagutse. Mugabo kugira ngo bigwanywe, jewe nukuri ndaronse umwizero, reka tuzohimbaza itariki 9 umunsi mpuzamakungu hari kugwanya igiturire. Ntuzari ikintu yagarutse ko padiri ngaha ayi Sefuriye yavuze ikintu cy'ama evaluation périodique. Uburundi buragirwa examen bwaragira imbere yakiri ministère ya bonne gouvernance kubera bwasinya amasezerano. Ayo masezerano yashize ikintu bita mécanisme d'évaluation de mise en œuvre, bashize yitegeko ry'ukungene ivyo ibihugu bigwanya corruption. Uburundi bwaragiriwe evaluation rimwe n'igihugu ca Venezuela na Egypte muri 2010, muri periode 2015. Hanyuma muri periode ya 2015-2020 bugirirwa evaluation na Allemagne na Cameroon. Izo evaluation twese baratubajije, twaragiyemwo baratubaza. Amaraporo yaratanzwe. Kiretse raporo ya nyuma byase kwisohoka kubera itagira atamuntu akibazo nyakubahwa nyamba mutari mubizi. Kugeza kuno saho Burundi kuva ministère ya bonne gouvernance vuyeho. Ubu uya habaye inama muri byo kugwanya igiturire, nagenda babwire yuko ubu intebe y'u Burundi bigaragara iminsi yose ku makungu iragaragara, nta muntu n'umwe wabibazwa. Ubu ivyo bintu rero twere twarabivuze, twanditse n'amakete mugabo nta mwigiza twishura. Rero ibi bintu vyuko vy'ukuri no mu makungu kuko nababwiye igiturire no munsi gifatwa nka fraude mondiale. Ubu ariko ubu kwisi bariko bararondera ukungene hoja sentere mpuzamakungu kugwanya igiturire, biza byaramaze no gutangura. Rero ibi bintu vy'ukuri vy'amajambo ya politique nukuri dushake tubihagarike, mugabo tugira ama reforme ifume ba reforme imwe mugabo ije mu ngiro, apana za reforme za charwa de l'etat, za reforme za prafruitier bibava ngo bagira batevye gutera ivyamwa n'amavoka ni oya, zijya reforme nazo tugomba reforme nk'ijya obere imbuto ziraboneka zijya reforme ya obere. Twari ku miliyari d'amajana munsi ya miliyari d'amajana 4 muri 2008 and 2025 turi ku miliyari 300. None iyo si reforme vraiment uwari wese yogira yo kandi babanje kwirukana abantu bose bakora n'ubutunga nibagira uko sindaya kubivuga ndazi ko shobora no kunkwegera mugabo niba basohore hanyuma baza nibizogorana mugabo baguma barokirita wenda kubwira vy'ugusiga kwisigira ku mivyiro ivyo nta nakimwe bishobora gufasha eka kweli. Hanyuma umbabarire harakana nagomba nongere ku gatoya, mwa kino gihugu turafise umugenzo mubi wuko ata muntu ashima ivyo mugenzi we yakoze. Nukuri turasavye ivyo umuntu yoba yakoze naho yoba utamukunda nubiperenize. Ibi domo turafise umugenzo mubi, ugiye wari mushikiranganje umugenzawe ivyo yakoze vyiza ushushaka kubisambura. Ubu wari directeur general ivyo umugenzawe yakoze ushaka kubisambura kugira ngo uboneke wewe. Kubera uwo mugenzo kuko igiturire ikintu ca mbere kimara mu nzego z'igihugu kimara ubushobozi n'ubwenge abantu baronka akazi bakaba badashoboye. Urabona ibintu byose byasambutse kubera nk'amasosiyete menshi yakozwe ubu yose yarataye inguvu. Kubera iki? Kubera abantu baba babihabwa baba bajaho uko nyene bajaho.
ibi rero twe dusaba yuko ibintu biba byakozwe n'umuntu aho umwanka la grandeur donc les esprits grands ni ukuvuga wewe wemera umuntu nawe utamukunda ivyo akoze ukavuga ati nukuri uyu muntu nawe tudahuza ikintu yakoze ni ciza mugabo bakimentera mugabo no munsi siko bimeze rero jewe nifuza ko vraiment abantu batwara canke bazotwara neje n'abanyepolitike wumve yuko umuntu yakoze ikintu ciza naho uwo mudahuza ukimentene mugabo mbona umengo abandi bashobora kwisambura no kuri ewe mbere ko tugaruka kwa president tuje kwa furera tubwire mubona rero igikwiye gukogwa kugira ngo imbonakazoza ishoboke niki ego murakoze Gabriel Fili yavuze ibintu bya reforme iyo reforme niyo ariko yatubwiye n'ibintu byerekeye inzira twofata kugira ngo iyo reforme ishika aho yoshika ni yihe donc iyi methodologie harumu mbwira abantu bari mwatumviriza ntaba biyumvira ko ari muri politike gusa hejuru kugwanya ibore ni ibintu bitegeza gutangurira no kuri ya mwana ari muri gardienne bakabimwigisha ujya mwana ari muri primaire bakayimwigisha ujya mwana ari mu secondaire bakayimwigisha ujya mwana ari muri kaminuza bakayimwigisha ngira ngo Gabriel Fili arabizi hariho urwego muri Nations Unies gwitwa Grace sinzi uko nomenya uko bakivuga mu Kirundi ako ni Global Resource for Education Against Corruption for youth ari madafna yibuka neza ariko harimo ama programme jesanda birimo mashaka harimo ama programme umuntu ashobora kwigisha kuva umwaka wa kuva muri gardienne ukaduga gushika no muri university rero ngira ngo muri iyo reforme igihe bari mu barazana izindi nguvu aho ziteza kuja kugwanya ibore biteza no kwigishwa guhera mu ntango gushika muri kaminuza nabigisha ibijanye n'imico myiza haba muri terambere mu butunzi nabo nyene bagira ico no kwita recyclage bakiga bakamenya gushika n'ubu twatumaze kubigira kabiri cyangwa gatatu hariho imwe yabereye muri izo zitatu hariho yabereye muri ntuze muri mu Rwanda nari mu babitegura barazana ba professeur bavuye hanze bavuye mu bihugu bitandukanye mu Burundi mu Rwanda muri Cameroon niho bari Mali Côte d'Ivoire Namibia n'abandi baraza turamarana iminsi 3 biga ukuntu bo kwigisha mu mashure ibintu byo kugwanya ibore ngira ngo rero ntuze kuko nimumve ndakivuga munazi yuko iribore no mu mashure rimwo yumva bavuga ngo umwana yideribeye kwidebera no kuvuga iki ya umwana w'umukobwa ngo yagiye kwideribera ku mwigisha wiwe canke umwana ngo yagiye utanga amafaranga kugira yimuke bamuha yimuke urumva utangure ngaho uri umwana igihe uzoshika hejuru nawe bigenda gute nuko rero intuze iyo mico myiza yo kugwanya ibore byo kwigisha kuva mu ntango mbere n'umwana akiri kwibera